iteka be na radio Allah kuzigame ubumubaho utsimbataza ubumenyi mu mibereho abarundi twese dufise ibyishimo tukwakiranye iteka be na radio Allah kuzigame ubumubaho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muri make ndi murongozi arongoye intara ya Makamba, nkaba nitwa Nyandudesho muka muri komine Kayogoro zone Dunga. Dusanzwe turafise imirimo isanzwe yo kurongora intara, kandi twasanze intara yifashe neza muri make, kandi hari ivyo yari ibuze, ariko tugashimira abatangwa imbere yacu ingene bagerageje kubaka intara yacu. Mu gihe itambere ry'abayisilamu nuko twubatse ishure nziza, ishure ifise ibisata bibiri, ifise lycée Komibu na poste fondamentale kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Aho iyo shure nayo yavanze iriko abayisilamu n'abatari abayisilamu, kandi turashima abasanzwe bayirongora nubwo byagiye biracamwo aho bamenyeshije ku rugero rwiza abana bava mu mwaka w'icenda baja mu mwaka w'icumi na rimwe. Ibijyanye n'imibano byarigeze gucumbagira, ariko turiko turagerageza kugira ngo abantu babe kimwe, abayisilamu bareke kwirirwa barajyana, abayisilamu bavuge bimwe haba aha na hariya. Intara rero turongoye ifise imisigiti itari mike, irafise imisigiti irenga 50, ariko aho mvuze 50 haba harimwo ni Mabanda, Vugizo, Kayogoro na Makamba. Nyanzarake nayo irarenga iyo, ni ukuvuga ko tuko turababa imisigiti irenga 100. Muri iyo misigiti irafise abavuga butumwa, ego irafise n'abayimamu, irafise rero nabo twita abashehe basanzwe barongoye intara. Ico nogaruka cyane nuko intara ishobora kuduga kujanye no kuja mu mashuri ya leta. Aho nasaba neza abavyeyi, nkasaba n'abajya abandi n'abafasha batari bake kugira ngo babwire abana bige amashure maremare, amashure ashobora guhangana n'abandi. Hama ku bwanje rero nuko ubwanje nakoze uko shobora ijuru n'umutaga, cyo kimwe na komite ndongoye, kugira ngo tuganure abayisilamu bave aho bari babone kuja gutera ibidukikije. Ni kuvuga aho ndikuvuga ati bace imikobeko, hanyuma batera ibiti, batera ubwatsi bw'inka n'impene n'ibindi bitungwa, kugira ngo mu myaka iri imbere natwe duhangane n'ihindagurika ry'ibihe. Ego sinorangiza rero ntongeye gushimira Radio Bena yo barigoye bakava ku mugwa mukuru wa Rutana, bakavamo bakazunguruka ikomine inka zose zigize intara yacu ya Makamba. Abare nabo gushimira cyane, kuko ibyo bari barakora bizotuma twebwe intara imenyekana ahiri. Nuko ntatanguriye aho intari iri mu manuko, naho ubwo manuko burimo Bururi, Makamba na Rutana. Intara yacu nihiri rero, kandi iri ku mupaka wa Tanzania na Kongo. Igice kimwe twadufise n'igice kitari gito kirimwo uruzi Tanganyika. Ibyo kogwa rero, ibyo kogwa tumatango kwisaba ku bayisilamu bwabo, bakabona yuko ubisama ari gwabo, ibyo byose nadondaguye bakabona ko ari gwabo, kandi bakabifata bakabishigikira. Ibyo dusaba navyo nabafasha, haba bafasha b'abarundi, abagwiza tunga b'abarundi baraho, n'abandi bafise umutima w'impuhwe bashobora gufasha kugira ngo ubwisilamu bubeho buri gutera imbere. Ku banyamahanga tuvuga abanyamahanga ni nk'abarabu canke abandi, nabo boterera na cyane cyane ku misi mikuru itandukanye iheza umwaka, kuko twagiye turabona aho abayisilamu bidoga bato nkaho tugira nk'amakomine ari hasi, harimo abayisilamu bato
batabasha kuja hamwe ngo babage nk'inka canke bagire n'ibindi. Kubafasha bo hanze nabo botera kubaka imisigiti myiza nk'ijya misigiti usanga ifise uburambe no gushiramwo ibyo twita amatapi kugira ngo aho basengera habe heza kuruta n'aya mashuri tuko turavuga kubafasha bagafasha kugira ngo amashuri yubakwe neza kugira ngo abana bacu n'abandi bana bahurumbire ayo mashuri yacu kandi abana kanovera kuko izo shuri tuko turavuga ziramenyesha ku rugero rwiza mu ntara y'Amakamba. Iyo shuri ya Lycée Komibu n'ijya Poste Fondamentale ni shure imenyesha ari ya mbere mu ntara yose muri komine Makamba. Muri komine Makamba ni ya mbere. Nkasozera nshimira abayisilamu bagiye barakora imirimo itandukanye. Hariho ivy'ukuri abadufashije haba mu buryo ivyo nongarangiriza ko dusaba kuri bajya bose bumvise aho intara yacu iri n'ibyo isanzwe irangura byo bavyiza nabo bakazoza gutembera nkuko Radio Bena ibigize. Wabilahi tawfiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zimbataza ubumenyi mu mibereho abarundi twese dufise ibyishimo. Radio Bena ijwi ry'iterambere n'ubumenyi.